hanyuma muri Real Madrid kiki baravuga yuko no munsi Mastantuono ndabatera nakamo kuri YouTube asa yabasigiye ko akabazo ati ninde mukinyi mwiteze cyane muri Real Madrid kudekuvura uno munsi muri bariya bane bashasha ninde mwumva mufitiye igishika cyo kubona hagati ya Trent Alexander-Arnold Careas witwa Dean Hudson witwa Mastantuono saba niba kuyi nabo Dean Careas Trent na Mastantuono ninde mufitiye igishika mperuka kuraba rero arebe ko bamaze gutora mugabo ku bice byinshi abantu bari batoye Mastantuono ko ari umuntu bagomba kubona cyane kudekuvura kuko abandi barabaravye no muri za pre-season Franco Mastantuono rero kiki ashobora kubona iminota yiwe ya mbere muri La Liga kandi ngo yarashimishije cyane mu byo yagiye arakora muri Real Madrid yamaze kugaragaza mu myimenyerezo niki aramaze kugaragaza ibintu bitari bike qualité nk'umukinyi kuntu yiteguriye ishaka izo nguvu n'umukinyi kabisa ngo ari complete umukinyi bariko baravuga ngo ejo bundi ejo yakubise ishuti Thibaut Courtois umutamaraguru kabiramo birangana ko ayifata agwa hasi araryama asa nk'uravye uyu mwana yoroshe ati twatumenyere Fede Valverde yare kwigisasu abantu bose kabisa bakoma amashi ariko ati haje umwana nyaka 18 yare kuyumenga ni bombe 15 ziguye hasi rero umwana aritezwe cyane gose cyane kabisa mu mugwari ya Madrid no munsi uruhito rwa Sassuolo rero iyo haza kuba match urazi ko aba conference de presse witwa Alonso rero ijo yari imbere y'abamenyesha makuru baza kumubaza ibibazo bitandukanye rero bamubaza ati abafana ba Real Madrid bakwitega kwiki tinigiki bo kwite ni cyahe basezeranira ati Jesse nkunda rero kuvuga amajambo imbere yuko ibikorwa vyigaragaza ati nta bintu byinshi ngomba kuvuga ati twebwe twiteguriye kuja ku kivi tugakora hanyuma abantu bakazobona ubutumwa buciye mu byo twavuze bame twakoze inyishira nyuze yes ranyuze nta kwishira ko pression kwishira ko pression n'umumenyereza mushasha avuga ati sinoja nkaho ndabemere ngo nzotwara igikombe sinoja ndabemere gutsira ibitsinda ariko ni murindire ibikorwa muzovyonera mu kibuga abakinira bateguye banzo somere hariya mu Kiespanyol kuntu yavuze Tenemos ganas de empezar, de pisar el Bernabéu y conecta con locación. Alguien akavuga ati twebwe Congereza bacabaga isugura ati we are looking forward to getting started, stepping out at the Bernabeu and connecting with the fans. Chonige choni bana gusomeka Espanyol ni Congereza neza kabisa. Abakinyera bateguye bariteguye kuza mu rukino Bernabeu kabisa bitege kandi abakinyameze neza. Uyu mukocha aritezwe cyane gose yiwe. Yarongeye akate sinibaza ko ubuzika ibintu ariko bica bigenda. Kwikoga ko pression atwitwebwe twipfuza twebwe dushaka ku munsi wejo gutangura uru rugendo kandi tukarutangura neza bati Rodrigo Goez ameze gute ni gute utegura kumukoresha ati aracari ibihuha byinshi bivugwa muri iri cyane ko Mercato itarugagwa apana Mercato yo kwa Boss Gerard Mercato y'Iburaya ati Rodrigo namubonye ari mu bihe byiza jewe nzokoresha bose kandi ndashaka ko yiyumva ko ari mu mugwi kandi yitanga ijana ku ijana yewe nk'ivyo imwe bitandukana n'ime yavuga ko hari abakinyi bamwe yabwiye oya nawe ngaho uramurengeye hari inkuru zisohoka kandi butandukanye ico kintu hari ikintu mukinyi umuntu ashobora kuza kuvuga urabona biriya
n'ibintu yaganirije urabona umumenyereza ari mushasha araza akaganiriza abakinyi ivyo rero ntubigereranye n'ibintu byo ngaho niyo wisiri ko yabivuze yabivuga niyo mpamvu nakubwira nti ntubigereranye kandi ico ntunabisanishe umukinyi uzi yuko umufise muri effective aba yiteze gukoreshwa bijya n'ivyo ashobora kuvuga cyangwa nyama ashobora kuvuga ariko umukinyi wese ni naco gituma uzosanga Yves atari umukinyi ababaye afise blessure nta mukinyi ashobora kuza muri bando tusha tambaye erega kiki Alonso cyo yakoze ikintu ciza cyane aburi mumenyereza reka nagwa akarorero Zidane yari kintu yakoze agishika muri Madrid Zidane yasanze uwitwa Rafael Benitez asize 11 biwe bari Keylor Navas Carvajal na Marcelo Ramos Nande na Pepe siko vyari bimeze hagati yari Toni Kroos Modric hamwe na James Rodriguez imbere yabo hamwe na BBC rero ikintu yakoze yarabonye Madrid yayifise desequilibre kubera bajya batatu bo hagati James Rodriguez yaravuye gukora mondial nziza ya 2014 yanabaye umukinyi mwiza cyane ngo yabaye na meilleur buteur James Rodriguez na Colombia muri Coupe du Monde yabaye meilleur buteur mais aba meilleur joueur nibyo urumva yari umustar agugwa amafaranga menshi azahehe muri Real Madrid iyo sezoma Zidane yinjira uyu mugabo yari amaze kuba ari na titulaire apana titulaire yari amaze kurongana nimero 10 ku mugongo sasa nta bundi buryo bwariho atari ukumukoresha inyuma yiwe hari Modric Nande na Toni Kroos aba babiri rero hari humwe afise profile nkizo ushobora gukoresha hamwe James Rodriguez bikaca bituma babiri bakina bimwe ariko bari ku myanya itandukanye ugacugira ubundi ategezwa kuja gukina hano adashoboye ico cari kibazo Madrid ifise Zidane muri biriya bintu byose yari yaravyihweje arabona buriya kikiba kubwira ngo hari gihe ngo imodoka ishobora kwanka kodemara ikanka burundu ariko mu mekanisiye yaza agasanga na kantu gusa kafunzwe nabi akantu kukumanura gusa nuko nari umuhinga ngo nje ndakubwira ngo naka agaca kubwira ati ni watse igaca yaka ugaca ubona yuko atakazi kenshi yakoze ugacugomba kumuhemba make yakubwira ati ngaha ni bihumba amajana abiri vyiki ataka kantu koreye konyene ati kumenya ko araka honyene bicigi 190 sawa kukamanura bimpembere 10 ari kunyubahire ko jewe namenya kariko gafise ikibazo kutakamenye wewe kutakamenye wewe ngo kimanurire niwabonye ko vyoroshe wavyeretswe nande si jewe rero kumenya ikibazo ni kimwe gugikemura n'ikindi kandi gikomeye niki nuko kimenya kuko nukemura ico utamenye rero Zidane yaraje afata ingingo yo gusohora James Rodriguez muri bajya babiri acha introduce Casemiro ibikombe tangwa gutaha Madrid rero hari gihe umuntu abari mwiza mugabo atamwanya afise cyane ufise ukundi kunugira sa Zidane wewe ntiyaganirije Casemiro bambe James Rodriguez yafashe ingingo ari conscious ko afashe ingingo nziza ariko rero umumenyereza kuza ugasangaho umukinyi yahora kina kiki ukamubwira uti rero jewe nje gukora ukunuku kandi mu byo nje gukora nzokoresha naka wewe umwanya wawe ndabona atari mwinshi ico ni cyubahiro ku mukinyi nubyo ngo abamufashe nabi kumubwira ava kuko ni nko kumubwira wabonye ya equipe nihenze kurinde aha urumva gaha nka naco ucubona yuko untozenya atarimwo uwo munsi Pepe canke Varane yari Varane 2016 yari Varane
Pepe yari yamaze no Pepe ya 2014 batwaririye ntuze gusubira inyuma urumva rero kuza kubwira umukinyi ukamubwiza ukuri ko atamugambo mufitiye nivyo vyiza kuko ibi bihuha byose byavuze byugusohoka hajya ntibyari ubusa kuko abamuhaye uburenganzira ati wowe ukaba wumva umwanya ndakugarantishije utagushimishije ushobora kwisohokera biba bitandukanye n'umwidogo umukinyi azozana mu kwicumi ngo iyo ndabimenya wari kumbwira nkisohokera sinzi ko cyumva nacumvise ico ubwira umuntu hakiri kare wewe c'est vrai ndashobora gukenera ariko nturi numero 1 canke 2 sawa muri plaza wanje za 11 nivyo nzokina bizoba vyubatse uko nzobikoresha mwaba wewe nzokwizera pete kugira kabiri ni nko bugira gatatu sivyo nuko par exemple ushobora kuvuga uti nka Arteta abwiye ati wozi cenke urakoze cyane mbona Carafiori na Skeri bazokora imbere yawe wewe kumbure uzoza ubugira gatatu aho kavuga ati ndashobora kwemera kuguma canke reka ngende kuko on sait jamais ushobora gusanga Carafiori agize imvune Leo Skeri akiye match imwe zibiri aronse carton jaune cyangwa rouge aho uronkya kanya ko gukina canke bose baronkeye imvune icarimwe birakunda gushika hako bahengekera ko uyundi wowe uronse ya mahigo ariko na mahigo azagake ushobora kuvuga ati rero jewe reka nigiye vuba wanadijira ijambo yatanguje kuri iyo nyishu haracariho ibihuha byinshi bivugwa mu mwirici awumva yagombye kuvuga iki yuko ashobora kuzana abandi bakina yariko yishwa kuri Rodrigo ni kuvuga wewe en première lieu ashira imbere ko na possibilité yo gusohoka irimo umva mu byo yakwishwa kuri Rodrigo byose nta sigi nyuma ko no gusohoka kuyo bishoboka birashoboka ariko inyinshi kurikira nayo ya Rodrigo namubonye ari mu bihe byiza jewe nzokoresha bose umva utangwa kuvuga bose bakubajije umwe nzokoresha bose kandi ndashaka ko yiyumva ko ari mu mugwi kandi yitanga ijana ku ijana hari nyishu ubwa mbere possibility yo gusohoka irimo ariko icyo utotandukanya na Rodrigo nuko ari mu bihe byiza Rodrigo n'umukinyi mwiza ivyo birazwe arabigaragaza mu match no mu entraînement ndashaka ko nzokoresha abakinyi bose kandi ndashaka ko yiyumva ko ari mu mugwi ankayo ko atavuye muri Madrid iri ni jambo rimutegura ofete ngaho yagumye hagati na hagati kuko byose bishoboka byose birashoboka arashobora kuba amukenera cyangwa akamukenera akavuga ati jewe ndavye muri uwo mwanya Rodrigo ndamukeneye ariko je bundi uyu mwana nawe yakoze amakosa ariko nibaza yuko ngira basutsemo mwabisi Xabi Alonso agishika urazi yuko Toni Kroos igeze kubivuga aravuga ati kuri Ancelotti twara abantu menga harakajagari les arrivées mu entraînement byari ibintu meze ukuntu ariko uyu Xabi Alonso n'umumenyereza akaze cyane gose ndetse n'uwitwa Grimaldo wahariya muri Leverkusen yabivuze ati yaradukarira cyane gose kucerekere hota rero ashika muri Madrid avuga ati entraînement umukinyi wese ateza kuba yashitse saa 3:30 Valdebebas azoba yashitseho uyu musore acari inamura ashika saa 3:48 rero ako iryo nikose bivaye na vyabihe na cacuka gihari cuko atabonwa neza muri squad yiwe muri effectif yiwe agacashira koko kandi none gakiki wibaza ko ivyo bisiguriye ivyo ico bisigura Rodrigo baramubwiye aho bahagaze arabona ko atamwanya afise Madrid ariko amenta ni nk'umuntu akubwira ngo urabona
reka sube nange ka karorero twabamenyereza twe nawe nimwe umuntu abwira umugore ngo sinkigukunda sinkishaka ko tubana mugakanka ko amuvira mu rugo tuzoguma tubana ariko sinkigukunda umva rimwe na rimwe umengo wamugize imbohe ukoresheje ijambo ryiza ry'ikirundi narinzi ko nazi urumva ni nko kutanga ubutumwa ati reka nanje ntangure ndabafrisre nabo baraba ukuntu barambigwa nanje baraba ukuntu bandikuye Rodrigo ntazokoreshwa kiretse nk'ibyo Alonso yapanze abonye vyanse hari igihe utangwa kuvuga uti reka nikure ko na ya pressure y'ukuba hari umuntu nicaritse abantu bumva ko yari kuba ari karamfasha ariko n'ibyategekanya bimarshije uko vyumva uko abishaka Rodrigo yamaze kugaragaza ko atari mu migambi yiwe ariko hari habamenyereza iyo bafashe ingingo bayijyamako ni nabyo byiza ni bake mugababo Pep Guardiola muri Man City yarekase bikomeye umukinyi yitwa Yaya Toure enjura mushira muri match abafana kwa murekamo Yaya Toure yinjira mu kibuga atsinda ibitsindo bibiri abafana bati none uno muntu muhora iki kwari waduhaye victoire ariko Pep Guardiola kuko kujyanja muri giwiye nke acisha yo nati ngene bakiyo bameze kuriya bageze ni character umumenyereza ategirwa kugira yes rero niba Xabi Alonso amezuko ashobora kuvuga ati jewe nimba shize ku ruhande Xabi rero batandukaniye na Guardiola kuri yo ka nuko wewe bizoba vyansa ari yagitangura Guardiola umusaruro uri kuraza ari n'abandi barawutanga zari resulta yari kese yo kwibaza ku mukinyi mugabo resulta zihari hajya rero umumenyereza ikintu cyambe kimuvugira ni resulta kuri ico wewe ari kuravuga cyo gufata ingingo umuntu ameremera ni Enrique afata ibintu akabishiruku umusaruro ukaba mubi bakavuga kiki urazi yuko Enrique kera yatangwa kumenyeza umugwi wa Roma imbere ukajana muri Barca ikintu cyane kuko ngo yazanye ijya systeme yiwe yo kuvuga ati rero ngaha turafashanya umudefenseur wa mbere n'umuataka iriya pressing ya mbere mugira ko ba defenseur ndayikeneye Totti yari umwami byari nkibi byavuze ko kuri Mbappe muri Paris Saint-Germain yari umwami muri Roma kandi yarakuze baraganira aramusaba icyo service mugamwereka ko atari tayari amukoresha match arabona ko atari karabireponda avuga ati ndamwicarika nawe uramuzi Totti wariwe urazi ni cyari cyo hehe muri Roma cyane muri Roma we sinzi urumva kumubahuka isi yose y'Iroma yarahagurutse abapresident barahaguruka n'abafana bose Enrique yababwiye ati jewe mpitamwe kugenda uwo rero ndibaze gufata ingingo ngira ikimana uyu muntu urubaze gufata ingingo kuko hari abamenyereza bananigwa gufata ingingo kubera uko abantu bariko barabona ibintu kandi bakabona yuko ibyo ari karatinya ari byo bimwononera bikarangira n'ubundi yirukanishijwe na yange ngo yanka gufata ariko ari byo twe tutamenye ingenda kwa karorero uranga Reece James generalavye ku munsi wa gatandatu match ya Nuzenya bakina na Crystal Palace ndabona yuko Reece James ntaraja mu bihe byiwe ngereranije na Mondial de Club yitwa Malo Gusto kuri kabiri nkabona ko ari wo mukinya kuye kubakina hariya mugari iyo ngingo yoza ko Maresca yopfa kuyifata nico nashaka kubwira nyine uri ari muri forme uri abimerita birorosha kumwicarika ariko uyu kapitene amaze kuba umukinyi niyo mukinyi wa kera moche sigaranye bose yabaye ku ntware yande ya Abramovich bihuze na bya bindi byaba mu Bwongereza ejo mu equipe nationale y'u Bwongereza ijya Ntuzenya yagize yarafise ba Harry Kane yarafise ba Bukayo Saka yarafise ba Grealish ariko ayo mazina remereye ba Jude Bellingham akagira n'abari bagize saison nziza kubarusha yabona ko bigoye ko yicarika kandi yarabinjiza ukabona bahinduye umugwi
ariko ku match ikurikira uricarika Harry Kane ngo nuko ntuzenya ngo Oli Watkins yaje agatsinda biragoye fete nico nagenda kubwire Yves mu ma club twebwe ivyo tubona nk'abafana canke nk'abamenyesha makuru hari ivyo tuvuga tuti nawe uyu mukitro urabona yuko performance yisumbya naka ivyo tubonera inyuma ariko muri club Yves hariho des exigences twebwe tutamenya kuko umuntu arashobora kubwira ati Yves no munsi ro football tuyibona c'est vrai c'est un sport il populaire ariko no munsi muri football harimo business ikomeye umupresident arashobora kukubwira jewe ndiko nadandaza uno munsi ntushobora kwicarika Vinicius uno munsi ntiwicarika Mbappe c'est pas tous les coachs bien pose akavuga ati jewe jero dro gusohora Mbappe nuko ashobora kukubwira ati no igani brand yiwacu fait en sorte yuko uyu mukinyi aguma mu kibuga rero twe navyo tumenya hari abakoca baremerwa ahubwo rero uvuze ngo mu president hari naho hari nk'ama society abaki ari kashira pression kuri uyu president atigani brand yiwacu ari harya twari cyo twinjiza lo coach ndavuga uburongozi bukamwicarika bukamusigurira ibintu ati urabona twebwe afatanye kugwa nabo uyu mukinyi wacu kumbura sinya muri Nike cyangwa muri Adidas uyu mukinyi wacu iyo ari harya kumbure society kanaka iraronka ibi sivyo turakwinginze gerageza ingene mubana nawe ugasanga lo coach ariko akora kuri pression y'uburongozi kubintu ndashaka Yves ariko lo joueur aguma ngaho ntanze karo kumukinyi mwiza ariko ashaka kuja muri meforme ahubwo ati Vinicius ntumukoreko ategeza kuba ari ngaho kuko ari cyo representa kumugwi ndetse no kubafatanya bikogwa rero coach akacaja muri pression y'ivyo ivyo rero birakunze gushika ku migwi abakoce ntitubarabe ribi hari igihe nabone baremegwa bakora ivyo batokoze n'igihe dusanga basohotse none baza yuko isoka rya Thomas Tuchel muri za Paris Saint-Germain muri za Chelsea ari kubiri hari abakoca bien pose akavuga ati wowe lo president tu ne peux pas me dire ibintu nkora alors que watavuze bya football nyafo genda kubise ariko mugani wawe byo biba bijanye n'abantu batazi football n'ibyo bintu urabona nko mu bintu byavuzwe mu nteguro za saison ya Real Madrid no saison hariyo nk'ikintu cyitwa Florentino Perez kubwira Alonso ati ingingo zose ubona ko zibereye zifate voilà abamenyesha makuru rero kiki muri abana babi cyane baheraje babaza bati Mastantuono aheruka kuvuga yuko Messi ariwe mukinyi wa mbere mwiza ku isi yose urabereye abamenyesha makuru tubera abana babi uyu mukocha bamuteze umutego wa Mastantuono kuvyo yavuze Messi Mastantuono ivyo yishuye wari umutego bamuteze nawe kuko bazi ko muri Argent aje muri Real Madrid Ega baraje ngo kubgawe ngo ninde mukenya akomeye ku isi ivyo vyari bihuriye he na signature yiwe ngo hagati ya Messi nande ngo ninde yabwiye ati genda mu Argent mu mbabarire Messi niwe mukinyi mwiza kandi ntaco ngomba kubirenzako no mu idole wanje aba rero abaza ubwenge ivyo byose baravyiga baravyiga ntugire ngo ugiye hariya bazokubaza quel est le meilleur joueur du monde pour nugengo nawe avuga ati ni Messi nugengo ni nka ya match imwe twakina mu Nyakabiga ucubona Diego yinjiye iminota 10 ucumukubita ikibazo cy'ubutego ngo aca ugwamo aba baba baranavyize ibyo byose iyo mitego ko bazoyigwamo uzi Alonso ko yishuye nakunze inyishu ya Alonso cyane ati genda tahura inyishu yiwe kuko yishuye Messi kuko asanzwe ari no mukinyi wiwe wicitegerezo yishuye ko Messi ari we mukinyi wicitegererezo ikindi ndabitahura kuko bamuka mu gihugu kimwe ati icya gatatu ndabitahura ko ari no mukinyi akoresha ukuguru kubamfu nka Messi ivyo byose ndabona bishobora kuvyara iyo nyisho yakora bihuza
yaba barabiteze bavuga ati urawe no mu Madrilene ijana ku ijana uwo mumenyereza nk'umukinyi yaranayikiniye kandi yakinanye aba babegesha bakorubera babate yakinye contre ba Messi abate arubaho kavuge ngo naje ngo niko nabibona oya agerageza nyine kuba hagati na hagati erega bamuteze n'undi mutego ati Lamine Yamal nawe uri mu babona ko ari umukinyi mwiza isifise ati Lamine Yamal no mukinyi ngende gwa kwa FC Barcelona ico ndakizi kandi azi ko ari no mukinyi igihugu ca Espagne gikeneye abaraje kuvuga ngo mwiza nibyo bari kubivuga uwo mutego ntiyogwamo yoshora kubivuga ati n'umukinyi mwiza uravye ivyo akora ku myaka yiwiwe ni gake tukunze kubibona muri rusange ni mwiza kandi ariko abikora ku myaka mike nivyo tutatubona cyane nta bindi bikaba biheze ari ntawe vyankivyo rero ngo tudukije ntushobora kuvuga reka turamutse rero abantu bari kuri Top Swag Salon witwa Sadi ba Audace ba Gogo